Gina agira yurira igiti. Umukobwa wa mbere agira yurira igiti. Yaga. Agira yurira igiti. Attention. Ugomba upinzanye na niyo nsaba. Wero urira igiti. Ururira. Sindanagukorako. Ururira. Code ni 10 ururira. Jinera attention. Kurira hejuru. Woje ntawe nzokwemera. Ege guharira. Mugaye iyo style wakoresha isi yo kurira igiti. None murira gute? Shira intebe hasi. Umviriza ege guharira nurira hamanitse. Ugira kunyuriza ibiti no kumvugisha amajambo menshi. Urira urira. Ibintu ni Imana. Uracurira. Uri ndabaramukije abakunzi ba Ace TV aho muri hose muraho murakomeye twizere yuko muguwe neza cyane nkuko mubibona kuri micro ni jewe nyine kandi nagarutse kugira tubandanye tuganira n'abantu batandukanye ego uyu munsi rero nagiye mu Carama niyondi nagiye kuraba novuga gute umunyatugenegene Nyamate sinzi ko muhora mubibona n'amafoto yiwe aho aba ariko arakoresha ishapo 12 canke zirenga aba ariko arazitambisha akagira ibintu nyene biteye n'ubwoba ngira muhora mubiraba niwe rero ngiye kuraba ahaba mu Carama muze kubana nanje tumaze byinshi tumaze ko atari n'uburozi akoresha kubera ko benshi bakunda kuvuga yuko ngo akoresha uburozi ngo kugira ivyo bintu abishoboye kuko n'ibintu bisaba ubuhinga bwinshi bitangaza n'abantu benshi kubona bishoboye rero muze kubana nanje turaza kumenya byinshi kuri we tugenda ngiye ahaba mu Carama namusanze muhiri wiyo none bane ni mutahehe mwe n'ukuri kw'Imana yes nkuko mubibona nashitse mu rupangu iwiwe kanda odi hapa odi kwa Nyamate nane uri ngaho amakuru yawe none ni meza meze neza ego ndaguteye uranyihangani nta kibazo none umukobwa mwiza guteye rego umusore uvuga ati gucutega nyene fresh ucutega umutwe ukavuga ati urakaza wanja wizanye umeze neza none meze neza gusa nariko ndasoma neza ngaho ivyo namye ndigisha abana rega je urumwigisha ibi n'ibikino byanje ndagira kuru d'histoire y'abana ibi n'ibiki byanje urazi kubisoma uyerega ndabizi ngaho twigishirize maze dusanze ariko ariga amaverbe none ndakugisha umwana agiye ku ishuri ubu nyene aragiye uri mu prof wa France ko mbona igifaransa kiri ngaho oya none ntuco vyumva rega je narize urabizi bimwe bavuga ati voilà mama où est-elle voilà sous l'arbre là-bas c'est la dame qui porte le bébé ivyo vyose ndabizi ko vyigisha abana c'est un pack oh my god okay nibi nsomera basi twumve je ntize nanje numva ivyari iyi ni verbe avoir au présent verbe être au présent tukaca tuzura urabona ko ndamufashe ico bita DAD amajambo yose ni gute none urumva nawe ugomba ndakwigisha ibiranga minervare we ntacyo je ndakuri murabona ngaha oyanyishura kuko oyanyishura DAD ndaza kubikubwira muri note bien ngoma na explique urabona ngaha expiration uca we expira oxygene expiration ucugira gaz carbonique ucubibona isha oxygene ivyo ari kurigisha umwana yigisha umwana igamo kanga none ivyo bumvise n'abatama abantu tubana mu rugo bose baba dia ira vous avez bandanye yabivuge twumve ni bandanye wageze navuze ibyo heje je suis tie il est wavuga vous êtes ils sont
waba uvuga nka babandi ngo je suis tu suis il suis ngo nous suisons ngo vous suivez abo murabanzanira ndabigisha. urameze neza rero Meze neza nta bindi. none mpa agatebe nicare no Oya Jesse nicara ngaha kenshi nkunda kuba nicariye aha ku giti gusa nturabe imyembe kuko ndazi nyimbo. rero nk'umuntu ava ngaha ntari umwe. Oya nta mu journalist ajya umwembe acagira ijwi ribi. kubera iki basi mpa agatebe nicare basi tuganire twicaye. Ubu jewe singanira kuri micro naravuze yuko sinzi wewe wararavye stati zanje canke imbuga zanje ubu mu gukora ikiganiro navuze ku bantu bafise TV online badafise studio aho umuntu adafise studio nibo twavuze yuko mu kuganira ubu tuzoyurira igiti udashoboye kurira igiti ntushoboye gukorana nanje bisigura ko aha wurira kino giti uturiye nta kiganiro dukorana. uri seriye nyene aho nyene vya seriye ndagusubiriremwo mvuze ati udashoboye kurira igiti none ama etage ntimuyurira ibitanda none niba ariko mesikariye no kigiti cabura gishaka ko mesikariye basi tuze turakiduha twara ntiwoyurira igitanda ejo ukazoza ukoma induru ngo uzoza gusenya inkwi gute utamenyeye kwiga kurira ibiti. ubu rero nturi igiti nta kintu na kimwe umbwiye ikiganiro dukorana ahubwo je hinge nurire kare kubera ndakimenyereye mbe ndiyicarira unsange utaje je nta giti nshobora kurira genda wurire wewe je ndakuganiza ndi ngaha hasi no ubona no bishobora kurira iki giti basi ubona no bishobora kurira iki giti basi taha ndagusavye reka ivyo bintu urira basi wenda ane kurira ntavyuzi ega yo avuze turire igiti urumva igiti gitanga none oya nukuri oya nyama tereka ibya seriye nyene nturi igiti nituvuga oya nukuri turiye gombureke none basi Jack igiti ndaza kugishobora kucurira ndagutariki man nkagwa hasi urakubitwa none nta silence ufise mu kazi ukora nta silence iba uguye hasi nta silence irakuvuza nukuri man yo man genda ngo bazifatira micro da kamera man nubishiremwe nukuri nubishemwe ndiko dore ndagufatira zana mbere yo man nkagwa hasi nukuri uramvuye kugira ngo ndagufana hakujya ngume mvuga uri kurira igiti je banyita Gina Gina agira yurira igiti umukobwa wa mbere agira yurira igiti yaga agira yurira igiti attention ugomba upinzanye na niyo nsaba wero urira igiti ururira sindanagukorako ururira kode ni 10 ururira Ginera attention oya umviriza urira reka kudeka no kugitanda woyurira oya mvize ndakubwira iki giti ni kirekire naco noshobora oya si kirekire n'igitanda hajya kiba gifise metero ariko muracurira none nk'ibi bintu wazanye vraiment byo kurira ibiti nkazi kugora abantu n'ukuri oya re nta vy'intebe oya ntane ivyo nibiki uko n'ugutirisha niyo saba ariruka akoresheje amaguru yiwe ntiyiruka ariruka mu basore ngo nicoreye none nawe urira igiti rero ejo uzoze kwimanurira imyembe umviriza nakubwire ushaka ko ngo hasi ege go hajya nicara habazanya abana bo mu muje rero ntimuzi kurira ibiti umviriza jewe nta biti nuriye nukwimana umviriza menyera rero kurira igiti kubera hari igihe uzorongorwa n'umugabo bisaba ko muja guca amakara tuyaca mu biti kurira hejuru wo jewe ntawe nzokwemera ege go hajya mugaye iyo style wakoresheje si yo kurira igiti none murira shira intebe hasi umviriza ege go hajya nurira hamanitse ugira kunyuriza ibiti no kumvugisha amajambo menshi urira rero urira ibintu ni imana uracurira urira vyanse inge yo ntamufata
urira sa uriya icara ngaha aho oya sindakwiba nicara nyene aho nyene ndagusomeye mpereza mikro yanje unyuriza ibiti ucogira kumvugisha amajambo menshi ndagusome basi aha umviriza rero hindukira kugira urabe kiriya kibaho kubera je ndumwigisha bisaba ko umunyeshuri arabe ikibaho ubu rero ugomba unyigishirize mu giti ndakwigishiriza mu giti ikuru bitwa tongonology urabe ntukoroke muhungu aha uyu mukobwa arakaze arahuma none ndakubaje iki giti genza kukivanywa nacuriye ubusa iyi myembe yose ndayirya no Imana ufise inda none awuza kurya imyembe bakubwiye ko abantu barya imyembe ari abantu baba bafise inda gusa rero ntirasha ni nyama yote turi kumwe nukuri yansaranye tuturiye mu giti ntituganira mbwa ko nanje ndahenda mukeneye tuganire umvana bayobije Mana ni hatari iyo uvuga turyame twari kuryama urabizi oya turyama hasi mugabo ntave wiyumvira ibindi ibintu nimana ndose promotion yo kuryama none arahinduye umvize ndakwaje nashaka kukubaza nyamate ni giki ni izina ry'umuntu ni igikoko bisiguriye nyamate ni izina ry'iwanje je nitwa Nyamate Janvier witwa Nyamate nitwa Nyamate Janvier ntarabatizwa maze kubatizwa niho haciye hahinduka izina nitwa Nzambimana Janvier none kwege wihinduye izina iba pasteur yavuze ngo nturumva ngo iryo zina Nyamate kubera iryo zina Nyamate ni rya sokuru wiwanje avyara papa none Nyamate gisiguriye ubukizi Nyamate ni izina ry'uruharo apana ry'urusangi turakumenyereye cyane abantu benshi bahora babona amafoto yawe bijya bintu ukora mu nda ukahagira ukuntu nyene numva ukahiyumva ukahacokeza nyene turabe kwanza ko atari kumeza hano harako mfise inda none uko mbona havyimbye hari na abdomen ndagitizi we none kubera iki haba hameze nivyo ugira canke niko usanzwe umeze oya ndi mu kazi rega urabizi umuntu ari mu kazi ategeza kuba ari mu kazi bijya vyonyene nivyo usanzwe ukora nsanzwe no kuba n'umuririmbyi ndumuririmbyi uririmba ibiki je ndarapa ndapa rero ubu nyene ndapa kandi ucuma umwembe mujya mu kanya ndakurindiri ndapa oya manzu mbazi ibibazo je ndakurapa wewe ndakurape ndapa none ndakubwire ko uri umukobwa mwiza ukaze ukunda kurya inota abasore yo ntumbeshe barabizi ko ntabajya inoti barabizi wowe rero ndapira rero ncana live ngaha nyene amaragu none ragu hari umuntu ayanga ragu ajiguya yake guyao impumwembe none nge oya iyi myembe urazi Shanye warashize ko ngo uruzindiko kera bakunda kuvuga ngo imyembe mu mirima y'imyembe ngo washize ko yamba uruzindiko nyamba uruvyiruko sinzi kuntu bavyita gute oya urumva mu gihe hari abana bonona barashira ku ruzindiko bagwita uruzindiko cyane hari ku uruzindiko ku myembe yawe oya jewe abana bo mu muji mwonje imyembe kubera iki kwanza bisaba ko tuyironga none urya ari hasi araturongera nukuri ko Imana ndetse nogenda ntari umwembe nuriye hewe ndongera uyu mwembe uzobukoje wabonye rero uyu urawurihira ndawuriha waje gusaba ikiganiro ntiwaje konona ibidukikije none gashawe ko wampaye ikaze mu giti ukama mu giti c'imyembe noreka kurya umwembe none iyo ndaguha kaze mu buriri byaca bigenda oya nakazi yo mu buriri nawe nigoye kurira igiti warabonye umukobwa yurira igiti ahubwo nasaze niyo saba ko yiruka ubu yurira ibiti amaguru yiwe ntagenda kurondera amageto mu basore ntagenda kurondera abasore ubu yirirwa arirukiyo none kubera iki wowe utoyurira igiti nawe uba umukobwa wa mbere azi kurira igiti mu Burundi ugende mu mahiga nanje ndanditse amateka abakunzi ba STV bayibone nabishoboye kurira igiti nanditse amateka bandanye umbaza rero kubera ndumva bijya bintu none wabitanguye cyane okay bijya bintu nabitanguye
maze gukura nyene nkutse none umuntu ukuze oya n'ubu sindakura ndacari umwana kuko sindarongora nta mwana mfise nta n'umugore ufise nukuri je ndacari isugi ndacari isugi umuntu yemera ko anyaturura ko ntari isugi azoyandike muri commentaire avuga ati nyamatese isugi none ndakubaza isugi bayibonera none hari umwana mfise jewe rero uracari isugi nukuri ndi vierge uje muhungu araba vierge avuka ari vierge bandaye umuhungu avuka ari vierge rero wewe ico ndakubwiye umuntu abona yuko je ntari isugi azoyandike muri commentaire ati nyamatese isugi aca mbwira ko mfitiye umwana kugira ubone yuko umuntu ari isugi ni makaba yaravyaye atakira isugi ni makaba yaravyaye umuhungu avyaye ni abataye ubusugi ataravyara ntaraba abakiri isugi ibyo wewe wabisomye ibyo wewe wabikuye abakunzi ba Television n'abasaba muri commentaire babyandike babitubwire nyamba batavyutse barabinsigurira nanje mugabo gusa uno mwanya umuntu muriko muravugana na Nyamate umwuzukuru wa Nyamate akiri isugi banda imvuga rero uno mwanya rero nabitanguye nkiri muto n'ubu ndacari muto kuko sindamenya amajukumu yo gutunga umugore wayi ndacari muto none suko nico gituma mvuze ko nkiri isugi mbeza shapo zawe ziri he ziri mu nzu kandi uzizana ahubwo tube turazitambisha kandi uzizana ngomba ko ntambisha amashapo ndi mu giti ndahaje uragerageza ugomba kandi uzizane shaka kuzibona nshaka kumenya kubera abantu benshi bakunda kuvuga ngo oya uzizana ndazibone nanje mpe nambare nyamba ata bintu bindushiramo oya nta nakimwe genda uzane rero kandi ntutebe je singuma ngaha mu giti jenyene nk'umusatsi reka cyawe nyene reka je ndazikurira ibiti nza gusanga imyembe yose nabimaze oya ntugu mujye imyembe biragwaza ahubwo oya reka genda rero nje sigara ndagutarike nukuri Nyamate nukuri kw'Imana je nkagwa hasi ndagukubita yo koroka neza ndagusaba ndagusaba reka jansa mama shapo naligwa n'inkomi nanigwa n'inkomi nsama mama shapo naligwa n'inkomi nshira hasi ariko wewe kandi zarinze shapo yame tuge waje ko mfisa abdomen navyo ubona gira gutya gira kwa kundi uhora ubigira turaba ukwa yo ni inzu n'umuntu yobayo rega no gutari umviriza genda rota nizo shapo weguma handa gusange nyaro abakunzi ba STV bayibona ibintu ntivyoroshe cane nkamve mu giti n'ukuruma yari yansarishije mu giti nyane gusa inyembe nza kuba nawe utanguye nguyu none bibika mishakoshi ingwa udasubira mu giti ngasubira mu giti nuko oya ntigikunda uriko urantahura nigikunda uno musi akayaga k'igiti kwanza uraza akamaro k'igiti naka oya we kwanza ndakubaza akamaro k'igiti uzi naka ibiti biratuzanira akayaga birazana ko n'ivyamwa tukarya ivyamwa nkuko ndiko ndarya umwembe biratuma n'imvura igwa nico gituma rero uzokingira igiti aho uri ugikingire kandi ugikunde mbe urazi gituma nakuduganye ku giti abantu bamenyereye gukora he mu ma etage ibiki ariko ku giti naho igiti burya ni ikintu gikomeye gose ni wabona umvirida uze umugwanye umubwira ati imbere yuko wicira igiti manzi utera ikindi giti nico gituma rero ushobora nk'ubu ngombye kukwereka igiti
abantu benshi baryoherwa ubu no mwanya uraryohewe no kuburi kurajya icamwa ahubwo nza kugenda ndayitekeye yose sawa mugabo ntiwiyumviye ati mbe nanje ngende gutera igiti uno munsi uryohewe no kuburi kurankoresha ikiganiro je Nyamate muga ntiwiyumvira ati reka ndondera uwundi muntu afise impano ndamukoreshe nawe atera imbere suko kuko Nyamate sije uwo gumukoresha rero ni umuntu afise impano ameze nk'igiti igitero mu igiti gitewe ku mugezi igitero mu gihe urabona ko camye neza hacarakingiwe kiramye prem nico wanyu wagiteye n'umuntu afise impano rero asabwa yuko akingirwa rero mu gihe umuntu adashoboye gukingira igiti wumva yo kingira umunyempano kandi igitari cyo kiduha umunyempano nawe aratwenza abantu aragirante ariko Nyamate twereke izo shapo umva ndabishaka kandi iyi bege eri iyi urani no bege nta kindi kintu kibikwamo atari shapo ni shapo na bible mugabo hageze ku mugoroba niho nkuramwo bible ngomba kuryama nkasoma kugira ngo bigende neza ahera aha harimo ishapa ana harimo amashapo ayabona nene izi shapo zivahe zikoregwahe harimo amashapo aha ikiyereki ibi navyo ni bya bindi ubona ncana ku muriro urabibona umwe ncana ku muriro aca nko bitigishiriri no urabibona gusa sina aha naho urabibona inyuma naho hagirayo bible ngaha nko urabona kubera iki none bible uyishira hamwe n'ivyo oya none ibiko navyo nyene bibirasengeye bible urabona ntiyaze ngo ni gihimba ni bible ikwiye uhora usoma muri bible yego ndasoma ayo n'amadolari mukama oya kanagafaranga umuntu yampaye ndi gutamba ncandaga vuga ati erega nari amafaranga bayaguye abike muri bible canke uyakoresha oya akabona arako mu Burundi aya mahera sayo mu Burundi aya nuragende yavunjisha oya simvunjisha zana ndabe ntumbeje uzanga ari ya mahera ya kera atagikora impandabe yego Ninge ndabe none ivyanditseho aya mahera sayo mu Burundi na muri Kongo kizero nayabitse n'amadolari ndayaronse nco mbika watubwire yuko uhora ucome ku muriro hariya bigenze ntusha ngomvye kukwereka njende umuntu asenga cyane umuntu asenga amabajya nabo bavuga yuko ngo ibi bintu ukora ngo ukoresha uburozi navyo umuntu wese afise nawe nakoresha uburozi umuntu bivuga ko nkoresha uburozi kandi aba mu nzu y'impangano nawe nakoresha uburozi ave mu nzu y'impangano avuga ko nkoresha uburozi nawe nakoresha uburozi agura imodoka hama nawe wabukoresheje ugera kuki oya urazi ikintu kibabaje kwisi ikintu kibabaje kwisi umukirisi w'ibujumbura ni wabona ko asenga cyane kubera avuga ati Mana warakoze umugabo wa ruguru etaje urumva avuga ati Mana ndashima warakoze kandi abapasiteri bose urazi bakura barevera babibujumbura baca bagenda kuvuga zitanga ikigira 10 n'Imana ibahezagira uwa ruguru abandanya atanga ikigira 10 mugabo ntiyubaka etaje none tuje tuvuga rero abakirisi bibujumbura nabarozi kuri mu ruguru atigera yubaka etaje ndashaka kumenya ibi bintu ishapo ikozwemo ndarekuriwe gukorako nta kibazo hinge ndakora cyane n'utujede twiwawe kugira ngo nto ndashobora kwambara nta kibazo no iyi ndacayishira aha bene ngaha cyane naha iyi ndagacayishira aha ega nanje ndabizi iyi ndagacayishira aha none ntubona ko bitora jewe ndakaze uburozi none ukoresha wabonye ko ataburozi akoreshe gusa basigaye icyo bita kubimeranja none ngo cubimeranja gute kuguma ubizungurutsa nyene ubitambisha hoba hariyo nk'amakonser akomakomeye uvuga ati jaha amakonser ndamaze kuyajamwo gutamba bino bintu mbuze amafaranga mu Burundi gusa kandi mbuze n'abamanagere gusa nta konser none turi imbere ya televiziyo ababosi basabe management oya jewe singo abo just sega ababosi nibo bakwirondere kuko ninagenda gusega umubosi
ntahura muga umuntu wese yobona yuko ati uyu mupeti ndamusizemwe amafaranga noyunguka canke noshika kure canke nogira niwe acaza tukaronderana tukavugana tukaganira atwo tutahurana niwe agenda kubwira ngo noja kuri kamera ngo mfashe urumva nzoba gusa ubufasha ndabukeneye suko muga sinogenda ngo wewe ngo manajinga none nk'ubu wewe wo kwitwara ku musore ngo ndasavye ndongore oya none je ngenda ku muntu afise amahera yiwe nimba agomba kuyinvestisha mu rushengero ngenda kumubwira ngo kura ayo mahera mu rushengero uze uyanterere mu mashapa mugabo umuntu afise umutima wo kumfasha namfashe rega ndakenye kandi vraiment iyi ni impano kandi hariho impano biba ari ibintu biba biri muri wewe mugabo rero iyi impano nayo irarenze kubera ko irimwo n'ubuhinga ikintu nzi neza nzovuma umunsi napfuye niho nzoca mvuma cyane kurutubu ivyo byo ndabizi vraiment amaradiyo yose uzosanga ariko aravuga Nyamate ivyo ndabizi iyo promotion yoyo y'urupfu yoyo barabo abariko barayitegura mubandanye muzoyimpa napfuye muyinyimye ubu amafaranga mutampa baba diaspora batampa ubu bazorungika tebanga uwo muhungu ni iyo umuryango we wabuze twabuze igihangange umuryango avuyemo uwo muhungu ni mu munshiriri no bahasha ibintu birababaje kandi batigeze bagira ico banagufasha ukiriho gusa bamfasha ndabashimira cyane hari abamfasha mugabo urumva amashirahamwe rero amakampuni ajemwo umbajije kwije umbajije ama stage nta stage yo mu Burundi iriho jewe ntarajako turiko turatahura gusa stage nsigaje noronka ubufasha mu zo mu Rwanda Kenya Uganda Tanzania nkurira indege erekana je indege yombera uje kumperekeza no wa mbere mu kuguherekeza ubwo so imbere yuko rero dusozera n'ikiganiro cacu urashobora kudutambira gatoya sindagusavye byose kuko novuze ndagutambire ivyo sivyo nagusavye ntambire koresha bino utwereke ubuhinga nyene bwawe ubuhinga bwa kandi nakubisira oya nanga aha nyene simba musi y'igiti aha nyene umuntu bayita code 10 urabona kubera mwansanze muhirasha aho urabona urazi ko nca nkunda gukura impuzu ndabizi yuko wewe kuguma wambaye impuzu gusa usaga poitrine ketse gusa ntucu sinzobe oya jewe ntuzi ko nisiga kanto muga nkaguma meze neza urabona aha rero tamba biragoye ubona bigoye pum 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 pa igiti cyavyisha ariko nyene mana we izi shapo aha watweretse akaroro k'ishapo zitatu mu ncamake ushobora gutambisha amashapo angahe okay nshoboye gutambisha ishapo hari ikintu bita code 10 code 10 rero sinovuga amashapo ngomba gutambisha biri muri code 10 mugu no mwanya abantu bazi ko ntambisha amashapo 8 none hariho izindi zoba zirenze izumunani basi izirenze 8 basi nyamude ziriho byose biri muri code 10 code 10 no kuvuga code 10 ni kuvuga gute nakantu nyene kiwawe code 10 nakantu kiwanje aho tuzoba turimwo urazi ko wambwiye Nyamate ndirimbira cyaye wavyibagiye oya ndavyibuka Chakalikeni masela bila kulima waliyepata bahati msicheze bahati endelea kusoma wakulima koma maisha takuwa maisha mukikaza buti bandanya maskini vumilia Mungu atakukumbuka we chakalika siku ya kufanikiwa ipo sana unaishi kama popo mamba anaweza kubadilika kimbia na maisha wache ulevi na kupiga bangi na washangaa wengi kazi zao ni marumbano punguzeni maneno mfanye kazi kuliko kufanya marumbano reka ndagushimire cyane cyangwa nawe ndakurape oya je ntundape sinakubwiye undape turi mu giti bikakwanya
oya ndashobora kukurapa mvuga yuko amahera y'abasore wayamaze. Jewe nukuri mpora ndajya turi kumwe ntukuri ntunyambike ibara ntunyambike pesa ya wana ya vijana. Basi ndapa basi freestyle. Wenda kwereke. Wewe urazi twagiye twende basi twende. Witwa nde? Nitwa Jinera we ntunzi. Jinera. Na uzomara maji. Yeah. Jinela demu mwembamba anajua mapenzi, anajua kucheza ndani ya kitanda. Ndagushimiye wakoze kandi wakoze nyene no kutwakira ngayi wawe. Thanks sana. Okay, merci beaucoup. Ya ubandanye utera imbere akajambo kanyuma usigira. Abafana mubandanye mukurikirana ibikorwa vya Nyamate kandi ndabashimira cyane. Hanyuma mwongere mukurikirane no TV bayita nawe uzomara amazi we wize. None je munteye ntabizi niyo TV ntayonzi mbonye muzana amakamera mvuze ati ase soma konzi uzi gusoma. Oya je nzi Igifaransa niho ko nigisha Icongereza ntuzi. Icongereza ntaconzi. Good afternoon ico si Icongereza. Ati good afternoon. So reka rero ndagushimire cyane. Okay, hame bisigaye navyo bagire subscribe na sabone sakalamtend na commentaire kubera commentaire ituma mugabo gusa navuze umuntu atemera ko Nyamate ndi Isugi aze kutwara muri commentaire avuga ati Nyamate we nturi Isugi. Turago reka shimire cyane bakunzi ba STV mwabanye natwe mu kiganiro mwayibonye umuntu twari turi kumwe n'umunyatugenegene niko no byita aragira utuntu twinshi aranari